Indwara ya malaria ni imwe mu ndwara iza mu za mbere ihitana abana bari munsi y'imyaka 5 mu Burundi, ariko ibitigiri vyatangiye kugabanuka nko mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoki nk'uko ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe ribimenyesha. Iryo gabanuka ry'ibitigiri iva ku mugambi watangujwe haraheze umwaka wo gucandaga ibibondo baronswa imiti yo kwikingira n'imisegetera. Uwo mugambi ubu urangwa mu burere bw'ubuvuzi 200. Amezi 3 ya nyuma y'umwaka uheze ibitigiri vy'abana bari basinzikajwe n'iyo ndwara zangana n'amajana 496 bitandukanye n'ayamezi 3 y'uno mwaka aho bingana n'amajana 293. Abipimisha iyo ndwara nabo igitigiri cyawo caragabanutse ibice 23 kwijana aho vyavuye ku bihumbi 11,710 bikaba bingana ubu n'ibihumbi 946 muri aya mezi 3 ya nyuma y'uno mwaka, nk'uko tubisanga mu itangazo rya MSF yashize ahabona itariki 12 za kuno kwezi. Imvo zituma iyo ndwara yibonekeza mu gihugu ziratandukanye, nk'uko MSF bivuga ni indagurika ry'ibihe, ibidukikije no kubaho mu buryo budashemeye. Uwo mugambi ufise intumbero yo kwereka leta y'u Burundi n'amakungu uburyo bwo gukinga kugira ntibandanye irandagata isinzikaza inahitana n'abana bari munsi y'imyaka 5.